Mu makuru y'imikino hari byinshi biramutse bivugwa mu mikino, ariko ikiri kugarukaho cyane ni iki: mu Rwanda ni igikombe cy'amahoro, ndetse ku mugabane w'i Burayi ni UEFA Champions League. Mu Rwanda imikino y'igikombe cy'amahoro iraza kubikomeza kuva ku isaha y'isaa 9 kugeza ku isaha y'isaa 12. Hano mu Rwanda ku isaha y'isaa 9 Bugesera iraza kwakira Amagaju kuri stade ya Bugesera. Umukino ubanza murikwa ko Bugesera yari yatsinzwe ibitego 2-1. Ku isaha y'isaa 9 n'ubundi Mukura iraza kuba yakira Intare kuri stade ya Huye. Umukino ubanza Mukura yatsinze igitego 1-0. Gasogi ikaza kwakira kipe ya AS Muhanga. Umukino ubanza wari wabereye kuri stade ya Muhanga. Gasogi itsinda Muhanga ibitego 2-0. Uyu mukino kuri uyu munsi uraza kubera kuri Pele Stadium. Ku isaha y'isaa 12 n'ubundi haracu wambaye Rayon Sport iraza kuba imanuka mu kibuga n'ikipe ya Rutsiro. Umukino ubanza muribuka ko ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 2-1. Uyu mukino nawo ukaza kubera kuri Pele Stadium. Indi mikino iteganyijwe kuzaba ku munsi w'ejo, aho ku isaha y'isaa 7 Polisi izakira ikipe ya Nyanza. Ku isaha y'isaa 9 Vision ikakira AS Kigali. Ku isaha y'isaa 12 n'ubundi APR FC ikazakira ikipe ya Musanze. Ku wa kane ni Gorilla ndetse na City Boys ku isaha y'isaa 6 n'igice kuri Pele Stadium. Muri Rayon Sport abakinnyi barimo Erenga Adrey na Asanta ntabwo bari ku rutonde rw'abaraza gukoreshwa uyu munsi, ubwo baba bakina umukino na Rutsiro kubera imibare y'abanyamahanga bagomba kujya mu kibuga. Uyu munsi rero abakinnyi bemerewe agahimbaza munsi kangana n'ibihumbi 40 mu gihe baza gukuramo ikipe ya Rutsiro. Ubwo batsindaga Kiyovu bemerewe ibihumbi 120, ariko ntabwo barayahabwa amagingo ayangaya. Kwinjira kuri uyu mukino ni ibihumbi 3, ibihumbi 5, ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 20. Reka tuve mu gikombe cy'amahoro ubwo twigire mu magare. Nahari ni muri Tour y'u Rwanda. Ni ibura iminsi mike kugira ngo igikombe kibe kitangira cyangwa se imikino ibitangira. Ikipe y'u Rwanda ikomeje imyiteguro. Abazahagararira abanyarwanda naba bakurikira tugiye kubabwira harimo Mugisha Moise, Nkundabera Eric, Masengesho Viangre, Munyaneza Didier ndetse na Uwiduhaye Mike. Muri basketball naho ikipe y'igihugu cy'u Rwanda iri muri Maroc, aho izakinira imikino yo mu ijonjora rya nyuma yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 izahura na Senegal, Cameroon na Gabo. Iyi mikino izabera i Rabat muri Maroc guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 23 Gashyantare 2025. Reka tuve muri basket ahubwo twigire ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi nk'uko twahoze tubivuga ni imikino ya UEFA Champions League iri kugarukwaho cyane. Kuri uyu munsi imikino ya UEFA Champions League iraza kuba ikomeza hakinwa imikino ya nyuma yo gukuranamo. Imikino ibanza yari yabaye mu cyumweru gishize. AS Milan ku isaha y'isaa 1:45 AS Milan iraza guhura na Feyenoord. Umukino ubanza Feyenoord yari yatsinze igitego 1-0. Ku isaha y'isaa 4 Atalanta ikaza kwakira Club Brugge. Umukino ubanza Club Brugge yari yatsinze ibitego 2-1. Bayern Munich iraza kuba yakira Celtic. N'umukino mu gihe umukino ubanza Bayern yatsinze ibitego 2-1. Siri Benfica ikaza kuba yakira AS Monaco ku isaha y'isaa 4. Umukino ubanza Benfica yari yatsinze igitego 1-0. Indi mikino izaba ku munsi w'ejo, aho hazaca uwambaye ikipe ya Real Madrid ikazakira ikipe ya Man City. Dortmund ikakira Sporting, naho PSV Eindhoven ikakira Juventus. Paris Saint-Germain cyangwa se PSG ikakira Brest. Ejo kandi muri Premier League Liverpool izakina na Aston Villa ku isaha y'isaa 12 n'igice. Ikipe ya FC Barcelona yarayitsinze Rayo Vallecano igitego 1-0 muri shampiyona. Ni igitego cya rutahizamu w'umunyapolandi
Robert Lewandowski ku munota wa 28. Ibi byatumye ikipe ya Barcelona ihita ifata umwanya wa mbere. Kuri ubu urutonde uko ruhagaze ni ikipe ya Barcelona iracyayoboye n'amanota 51, Real Madrid n'amanota 51, naho Atletico Madrid n'amanota 50. Umunya Austria David Alaba ukinira ikipe ya Real Madrid yagarutse mu myitozo, kandi ku munsi w'ejo azaba ari mu kibuga ubwo bazaba basuwe n'ikipe ya Man City. Umunya Espanye y'imyaka 17 Lamine Yamal akomeje gukora amateka kuri ubu, yujuje imikino igera ku 100 mu mikino y'abakuru. Uyu mukinnyi w'imbere wa FC Barcelona yagaragaye bwa mbere mu ikipe nkuru afite imyaka 15, kandi kuva icyo gihe yakomeje kwitwara neza, atsindira ikipe ye ibitego ndetse anatanga imipira ivamo ibitego. Uyu Lamine Yamal kandi ni umwe mu bafashije Espanye gutwara igikombe cya Euro cy'umwaka wa 2024. Amakuru twari tubafitiye muri aya masaha na aya ngaya. Andi makuru ni ku isaha saa 6:30. Nimugume ku rushinge, nimukureho. Ni Unique TV News mukiri kumwe. Kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo muzajye ucikanwa n'amakuru.